muri abahungu turabakobwa biba byoroshye cyane mwebwe abahungu kujya gutembera abakobwa muri wawe ariko twabakobwa gutembera mu rugo rw'abahungu niba byoroshye tutahura sivyo no bon ndavyumva ariko Angeli tutabeshanye ufite telefone kwandika ka message basi ati Kevin ni sawa urameze neza bibaza na sese uramfasha ariko ngiye kosora kose zanda kwandikira Brighton sorry sinakwirengagije sawa sorry afite dusakati kenshi dusabashitsi hano okay you are sorry nta kibazo nakiye sawa yeah Kevin karibu wacu rero imba mutihuta natwe tuzaganira byinshi merci beaucoup sawa karibu merci sawa sawa Inkuru y'umubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya n'inkuru icura intimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa nubwa mbere mbonye umuhungu atangura kuyumvamo ikintu ya reka nizere ko atari urukundo nawe gomera kuntu nibwiraga ko ni inkunda umuntu nzoba meze nkaho ndi mu kirere ariko ujya muhungu kandi natanguye kumukunda cyane ndetse n'ibintu byoroshye ko ujya muhungu kandi mwowe inshuti jewe urukundo sinzi cyarejo jendi Slay Queen sinshobotse nikuta ndi kwiyumva mu rukundo bigeze no hose mana fasha nawe uzi ibyo rukundo Brighton yeah bro ndakubaza ikibazo kimwe wabonye uburyo nitwayemo turi hanze ndi kumwe na Angeli ubundi kigena ico gipimo ca nyaco umuntu akwiye gukora kugira ngo arabe ko umukobwa muniyumvamo na gato wabonye nyine ukuntu yanyakiriye ukuntu yasavye imbabazi bijya nivyo byowe Kevin wowe narakubwiye ko kuntu ushobora gufata ibintu ko bitari nibyo bizotuma bikubabaza ujye mukobwa ko yagusabye imbabazi ntibisekuye ngo yumvise uburyo mubwiye w'amajambo ujye mukobwa gusaba imbabazi ntibisekuye ngo yumvise amajambo meza wamubwiye wapi ujye mukobwa ko yagusabye imbabazi no kubaha biri mu mico yiwe nibwo ataciye yuba yagukoshereje ko gusaba imbabazi arabishoboye none jewe ko nasabye imbabazi mvuge ngo yankunze oh my god Kevin 14 Mishtakani oh my god Quel sort? J'ai des chiens, mon frère. Mais c'est pas. Nyongera. Kevin, l'homme
time. Long time. Warahindutse. Ariko nawe ntacyo wabaye. Ntaragora. Bro, uri ngaha? Ndi ngaha, Kevin. Maze n'iminsi ngaha. Ah bon, ok. Wait. Ma bro. Yo, Ça va? bien. Reka twishime. Mr. Kanye. Kevin 14. Mu bisanzwe ono muri aka kanya sindatahura ko ari we ndiko ndabonesha amaso yanje. No, Kevin. Urabona ukuri kurimva wewe. Niko nanje ndiko ndiyumva. Yani nacanga ari kiyosi. Gusa ndabwira ikintu kimwe. Burya kugira abagenzi 10 mu mwaka biroroshe cyane. Yeah. Ariko kugira umugenzi umwe murambana nawe mu myaka 10 ntabwo cyoroshye ke. Waragiye hanze ntiwambwira, none urunze ugaruka utambwiye kugombutse. Urabaho duhuriye. Gusa hanze ni heza bro. Warabaye mu bogari muhuko hanze ni sawa. Oya, usanga ta communication ya yani habu yagumi ha. No, Kevin. Ubuzima tubamo nibwo buhindura abantu. Nanje mbona mwese mwarahindutse. Ibihe byarabahinduye. Uko nari ndabaziga kera siko muri. Ariko niko biba bigomba kumera muri ubu buzima tubamo. Yeah, bro. Uvuze ukuri. Hari abantu benshi badaheruka tukiri impinja. Ariko batubona ngo tuyoberwa. Yeah. Ariko tuve dukisha ibihe. Ikireze byose turamenyanye. Kandi good to see you. Kevin. Oh, sorry. Kamanishike mu cyumba gato. Sivyo? Ndakurindira. Ndakurindira. Niba. Mr. Khan. Yani ashakwa gangi. Ikidahura n'imisozi. Nyakubahwa Acharya Chanaki, umbabarire ndakubaza akabazo kamwe nahoze nibaza kuri uyu muryango wawe. Nta kibazo mbaza ndakwishura. Kubera iki uyu muryango wawe muri ubwoko butatu butandukanye? Dutandukanye gute? Wewe nta dini na rimwe wemera kubera wemerera muri siyansi. Icyo siyansi itakwereka ubona ko kitabaho. Jenita wawe ni umumizirima, Angeli mutoyi wiwe ni umukristo. None Chanaki, ibyo byaje gute? Imana ibaye. Imana iba mu ijuru? Byiza cyane. Imana iba mu ijuru. Yego. None umutima ni ijuru cyangwa umutima uzoja mu ijuru? Umutima uzoja mu ijuru. None abavuga ko Imana iba mu mitima yacu nabo bavuga ikosa? Nibaza ko batavuga ikosa. Rero namba Imana iba mu mitima yacu igomba gutegeka buri muntu wese uko ishaka. Namba Imana iba muri Jenita yamutegetse kuba umumizirima agomba gukora ibyo Imana igomba. Nimba Imana iba muri Angeli yamutegetse kuba umukristo agomba gukora ibyo Imana igomba. Hamwe nofata abo bana babiri nkabategeka kuja mu idini rimwe, noba ndiko ndarengera itegeko ry'Imana kandi ntazi impamvu yabatandukanije. Understand? None wewe siyansi kubwira iki? Wizere ibyo ushobora kubonesha amaso, ushobora gufatisha amaboko yawe. Ntiwizere ibidahari ngo uvyizere nk'ibihari. Ivyo bizana ubusatsi. Mana nyeningabo, Mana nyenimbabazi, buri gihe nahoze imbere yawe nkuzaniye amashimwe.
uyu munsi ni rya mbere nje imbere nkuzaniye umubabaro. Ndakwinginze mama, uko wowe ujya umfasha kuva na mbere, niyo musongera umfashe. Ukuri igikombe imbere yanjye kindengana. Sishobora kwiyumvisha uburyo umutima wanjye ubabaye, ariko mana ndazi ko ushoboye byose. Mu mutima ukomeye ndetse umutima wo kwihangana zo gukoze mana yanjye. Amen. Kan. Kweli kuri ngaho? Angeli. Papa arenda kubangamiye? Oya, ntabwo mbangamiye. Ego. Okay. Fine. Hama n'ubusizi gusenga neza. None buri gihe uhora usengera muri iki cyumba cyawe? Kano yawe. Singira ariho hose. Kuri Imana yacu urukundo nta hantu namwe itari. Iri hose. Ndicho kabisa. Hama usengera iki none? Kana. N'umuntu aburi byo asengera. Ndiko sengera abantu kugira ngo Imana ishikare guhebiremwa muntu buzima. Nanje nongera ndayisaba mu mutima uciye bugufi. Kubera ko Imana ikunda umuntu aciye bugufi. Angeli. Okay. Kabyumva. Hama none kubera ikintu udahora uduhamagara natwe dusenge. Hega natwe turazi gusenga. Kandi turabikunda. Ndabizi. Ariko umva musi n'ivyakunze ko ndabamagara ikindi genzo bikora. Okay. Fine. Hanyuma anje ndakubaza. Kubera ko utigeze umpamagara kuri telefone ngo tuvugane cagiye nari mu Bufaransa. Nagumye mvugana na Jenita gusa umenga Angeli ntugeze tumenya. Kana. Ese Jenita uramukunda? Angeli. Natanguye kumukunda tutarabonana. Tumaze kubona nahone. Yatwaye umutima wanje. Arawigarurira. Uretse n'ivyo. Jenita n'umukobwa mwiza cyane. Mwiza cyane. Hama tureke ivyo. Hama Anje. Basi nubwo utigeze umpamagara ngo tuvugane. Ese wambere inshuti?